Halo Loite, urengenda bereka ubundi buryo ushobora gutekamwo ibirayi cyangwa ukabikora amafiriti, iyindi metode imeze byo gusanga amafiriti araryoshe. Yakunda baze ndabereke kwanza utuvuye ngaha kubisoma, twari duje kubisoma twari kumwe na Shasha, turi kumwe na Warda, uyu ni Warda. Hanyuma murabona hariya amahera twabiguze 70€. That's too much. Ananga byari byinshi cyane ko tuje kubigura. Aho rero twaje tubironga turaca turabikatagura, ca tubisha mu mazi, biramanza kwanza birashuha birashuha kanya gatoya, beje gushuha kanya gatoya turabikura tubisha mu safuriya biba bimeze bien. Urabona ko ngaho twajije kubiteka, tuje kubiteka tushiramo mu makoto turabikaranga. Mbe waruzi impamvu bayitwa iburayi no muri Europe nikora ko bimbura ibirayi vyinshi, naho babikunda kubi. Nonga ndabibutsa nimwe bage kuja gufollowinga mu account yanje, hama mwongera mwandika muri commentaire ibyo bindi mushaka yuko ndabereka guteka, mukene ko ndabereka gakeke dagara ibintu nk'ibyo mwandika nga muri commentaire nkabibereka. Babona rero ngaho rero bya biratwaje kubikaranga, urabona ko ne bimeze bana ni much biratesa cyane gose biraryoshe. Nonga ndabibutsa mu dukeneye Team Wizo ngize nimero ni mwetu.